Chef Nando sinamufana kuva kera. Oya Milanini ryonyene byazisiza pere zose kupaje ibyo zose batanguye. Milanini cambe nambere nkitangura kumva ngo umupeti akire mupeti urumva arazi kuririmba ndamumvirije ijwi ryo ryonyene ryarashituye cyaragushituye yego vreo okay tukiraho nyene kubera ko dafana DJ Fernando gusa kubera yararongoye canke kubera ko keshi umuririmbyi arongoye abakobwa muramuvako ubwo siyo mpamvu arafise akantu ko kwijyako ko kwishima uko siko nazi sijeje nyene maze kuyibona ndetse no kubandi muramuyibona yuko DJ Fernando arafise akantu ko kwijyako gusa ntabataniye na Milanini kweli Milanini boy rero ubu yoza akakudraga uri tayari gusto nani ndamwankira awe umwanya wumva uri tayari je ndagweme wo guhuza nawe byogenda gute nk'ubu uri tayari yuko ubebera umugore nkamuvuza ati jewe umwana ni fresh namukunze kuva hasi gushika hejuru uri tayari ko umubera umugore yani ano kujya nyine ayirabura nta bintu byatari amafuta yonyene mba ntisize yakiniki nico gituma umusari kinanda mukundira vraiment arafise sauti nziza akajambo kamwe kuri Milanini kwanza ava yuko tubandanya akajambo kamwe k'urukundo ka sweet umwita amazina nk'atatu Milanini boy yo muryohera aravye kino kiganira amazina atatu y'urukundo kandi ebano yashire kuri we rya mbere my baby rya kabiri my heart rya gatatu rya gatatu my mutima turabanukije cyane abakunzi ba Link Arlene Alu mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi turabahaye mwaramutse namwiriwe bivana naho muherereye so guys nkuko vya my name is Liam Promoter na ndi behind the camera sinigera mboneka murazo kwibaza ati Alu ari hehe so guys urumuse ntiyabonetse yafatiriwe cavuga ati kabo kawadire gatubandanye tubasho siko none urumuse rero twagarukanye Nancy da smile urabona umukobwa mwiza ameze neza w'amataya ameze fresh so guys abateka umukobwa rero asanzwe ari n'umuririmbyi kazi vuba cyane azobaha indirimbo ziwe siko bite yego kweli watanguye kuririmba ryari urashobora gucisha mu nyene kugira ngo sinatanga kuririmba nyene ryazabana twikimisha urumva ko bishoboye urumva ngiyabyabana nyene umuntu akinavuga ati turirimbe tugatora amatoroshi tuyagira ama microphone nyene turirimbe nta ndirimbo umaze kuja muri studio ukarecordinga nta nimwe indirimbo yo ya mbere byarabaye amanyanga byarakwancaraye barayirya barakuri indirimbo yego kweli akenshi kandi birashikira abakobwa muri industry canke bagusavye quelque chose ha muri ababani ego je turaguha amafaranga nyene n'umuntu turiko turaguha amafaranga akwiye urisire ko yashaka amafaranga erega ndakubwire ukuntu vyagenze we muri we yaravuga ati none umudemu yazananye n'undi mobile ariko ngo ari wa muri karama managinga umva n'umusaba ibintu n'ibintu gute umva n'umutora gute acahita nko kuvuga indirimbo yarayituriye kandi sindamubeshe gusa nta kibazo nega tacino kintaciye umunwa ntiyaciye niko biri ni challenge nyine z'akazi so ndashaka uramutse kwanza abakunzi ba Link Arlene Alu anzu bidondore sijyambere bakubonye bashobora kubidondora je ndakuzi yitwa Nancy da Smile ariko ashobora kubona umunsi yazindukanya kandi kazina bigasaba ko akongera ko so ushaka kwidondora ndabaramukije kwanza mwiriwe ndetse na mwaramutse vanyaho muherereye ku mazina y'uwanje ni Nancy da Smile ntabwo ryahindutse ryacari Nancy da Smile nyene ubuherutse yabahaye show about you Slay Queen show ikaze cyane warayibonye ko yavugije benshi cyane so uno munsi rero tugarutse tuvugane urumuririmbyi kazi sivyo urumuririmbyi kazi amakuru avugwa muri industry urayazi abaririmbyi bagezweho urabazi Nancy da Smile kwanza tukiraho nyene niwe muririmbyi afana muririmbyi ubona ukumva urabuza amahoro ukumva umenga uri mu rukundo nawe n'uyu jewe abaririmbyi vraiment
nk'umukobwa ntungure mu wari umukobwa ari bo bose tu naho abahungu nta kibazo ariko urumva umukobwa ntiwumukunda oya birava no kuna baririmba je ndakunda basi Esther nishuko naririmba okay mu bahungu nabo mu bahungu nyene azi mutama w'ubukiyo nitwo mirengazo tsana tumukunda Fizo gusa nyene yara kandi kabire ewana kabishoboye kweli Miranini kweli Miranini boy ufise indirimbo ziwe wumva atakintu na kimwe uwo mwima agusavye yoni darasa cyando mwironderera uramukunda gushika naho wumva wamusariye ishaje Miranini ndamukunda cyane basi aririmba indirimbo zirimo romantique nyinshi isanga romantic love asohoye indirimbo iri muri ivyo bihe by'iwawe sha Miranini boy aragukunda cyane gose riki kire cyatumye umukunda wumva uko Miranini boy wo mukunda nikihe kintu indirimbo yatumye wumva umenga wo musarira icamera mbere ku ndirimbo ziwe za kera bari kumwe na Fernando Fernando sinamufana kuva kera oya Miranini ryonyene byazisiza pere zose kupaje ibyo zose batanguye Miranini cambe na mbere nkitangura kumva ngo umupeti akire umupeti urumva arazi kuririmba ndamumvirije ijwi ryiwe ryonyene ryaranshituye yego breve tukiraho nyene kubera ko dafana DJ Fernando gusa kubera yararongoye canke kubera ko keshi y'umuririmbyi arongoye abakobwa muramuvako ubwo siyo mpamvu oya siyo mpamvu ko yarongoye oya nikihe kintu no cyatumye wumva utafana Fernando kandi aririmba neza si DJ Fernando arafise akantu ko kwijyako ko kwishima uko siko nazi sijeje nyene maze kuyibona ndetse no kubandi muramuyibona yuko DJ Fernando arafise akantu ko kwijyako gusa nta bataniye na Miranini kweli Miranini boy rero ubu yoza akakudraga uri tayari gusto nani ndamwankira awe umwanya wumva uri tayari je ndamwemeye wo guhuza nawe byogenda gute sha iyo afise rya rukundo nyene rya ririmba nyene muri zya ndirimbo sha nawe numwe umwankira Miranini boy arashari single arashari single barira none yago nguruko bunyene ngere ndamurabe ni wetu utaramuntanga Miranini boy umwana aragukunda kandi ebana yaragupfiriye Nire afere isigaye kuri wewe sivyo uwo guhuza nawe uri tayari tuguhuze nawe cyane tugenda ubunyene oya nyine turamutelefona tubwire cyane tumutelefone zibavyiza nk'ubu uri tayari yuko ubebera umugore nkamuvuza ati je umwana ni fresh namukunze kuva hasi gushika hejuru uri tayari ko umubera umugore ibaze ndogoranye no mustare naje nkabandi mustare kazi yazikano bitesa biba biri wane mwese muri kuri stage meko muracana umuriro n'abantu wamubanye kugira ngo akuduze nyene uvuga tujye no mustare yaramaze kubaka izina reka kugira nduze ndamukunda ngo nikwangwa no mustare ngo nikwangwa ngwazwi wikiniki oya cyambe na mbere Miranini ntiyambije nk'abandi ba star ntiyambije abandi ba star bo bari yambije uzi n'abandi ba mastereni rano kuno bigize barori rukine kiniki oya mastereni ni kujya sanzwe esa na roriro n'umwarabu rero rese kujya sanzwe ha ya ya na mafuta Miranini umukundira ubwira bagine badaboje nibisiga oya Miranini ano kujya nyina ayirabura nta bintu byatari n'amafuta yonyene mba ntisize ya kiniki nico gituma umusari kinanda mukundira vraiment arafise sauti nziza akajambo kamwe kuri Miranini kwanza ava yuko tubandanya akajambo kamwe ku rukundo ka sweet umwita amazina nka 3 Miranini boy yo muryohera aravye kino kiganira amazina 3 y'urukundo kandi ebana uyashire kuri we rya mbere my baby rya kabiri my heart rya gatatu rya gatatu my mutima yeah kandi I love you uramukunda sana uri teguye kumuha buri kimwe kandi I need you kwindi mpemu
So rasi ni iki cyatumye rero wumva ukunda umuziki kuko uri umukobwa akunda umuziki w'u Burundi, uri umukobwa uri hafi y'abaririmbye cyane, twama tukubona mu birori bigiye bitandukanye. Iki ni iki wumva wo supportinga, ni iki cyagutumye kigutera gusapotinga umuziki wo mu Burundi? Jewe umuziki sinovuga ati ngo nije nawe wikundishije ngo ku ngufu. Jewe umuziki warangiyemwe hari hamwe nashobora bati ibintu byo kuririmba jewe gusa ukumva menga nkaguma nisanga muri bya bindi nyene byo kuririmba, nkaja mu bintu byose na mu bindi bintu nkabijamo, nkasanga nguma nigaruka muri ya domaine yo kuririmba. Naciye sanga vraiment ari impano yo wanje kuko yavuye no kuri Karanda, burya soko wanje ari umustar. Yari umustar? Bimwe barimbaza amacobera ziwe zije bakoresha inanga, isoko wanje n'ujya nyene ziya nyene mumbiza ku radio ajya batama bakera. Abatwa dusumira Nancy da Smile agendana n'abastar. Umushiri wawe wari umustar? Jewe umushiri wanje no murasta. Murasta? Araririmba. Samani nafuwe. Nambwiye ko ndamukunda mbere. Oya dushaka turaza kubihuza twumve ko uvangana. Oya. Hagati y'umusheri wawe mugenda nubu na Melanine. Nuwe wumva kabisa ati jewe uyu muntu noheba umusheri wanje nkakurikira Melanine. Uvugire nga. Nobiheba. Amukurikira Melanine. Umusheri wawe muheba kugeza isa. Guys umusheri wawe. Umusheri wawe uramwiyakanye kubera Melanine. Ndomubiheba. Nini kweli araramba nano akanshira handi ubu rero umushiri wawe uramukatiye kuri micro mbere ya kamera uramukatiye umushiri wawe ati sanofuhe mangwa kandi wamaze kubivuga nani yaje ndamwemeze yuko ukuvuga canke umushiri wawe mukundanye kwipike uri kumuha pike ukumuha pike Ndazi ko kino kiganiro Melanine azokibona kandi ndazi kazokurondera. Twavyitsa. Okay. Wavuze ko DJ Fernando hari gihe higira kuba beef hagati ya Melanine na DJ Fernando. Kijya gihe wewe wabona amakosa wo yatakurinde. Amakosa yaba ari kuri Fernando. Gute? Je nukuri Melanine je ndizera 100%. Yuko atakosa nimwe afise. Kuko ntago novuga ati ngo Melanine kweri ngo no yatumye ngo Fernando ngo bavana iki niki bijya byo kuvana ukuntu. Je nazi yuko Fernando ega abonye yuko hatanguye kubona yuko ari hejuru ari iki. Hari rimwe mwere gacu uvuga ati abacatanga gufuhiranira kandi batanguranye down. Ibaze umuntu mwatanguranye dawe. Ariko Fernando ni wakunzwe kuri Melanine? Ni wakunzwe? Sha. Wapi? None ko nuze ya Melanine ashaka kuririmba karaoke. Indirimbo zakaziririmba ku ngoma z'amaguru kwiki ku mapiano kwiki agira live. Live arayikora kandi bye abantu bagasara bakaryoherwa bagapfa. None Fernando ntashoboye. Navyo ndabona. Kuje iki ntarabona ntacyo nshobora kuvuga. Ariko benshi bavuga ko Fernando afise akajwi kiza kurusha akajwi keza kurusha Fernando. Kurusha ya Melanine bari besha. Cyane ni kubera umukunda nyine uvuga ati. Si kubera ico je Melanine. Kuva agitangura kuri mazijya za maro iki nakubwe araje hageze iki gitero cha Melanine naca numviriza. Wacha umviriza. Naca numviriza abageze ko je numviriza Melanine yone. Cenge yo ibyenze ho yo atanguye ho. Naca nzima. Okay. So ikindi kibazo ngomba ndakubaze. Uri muri industry sivyo? Muzikura gukurikirana. Nancy da Smile amaze gusohokana n'abahe baririmbye wabazi kuvuga ati cyaba baririmbye tureke Melanine boy ko Melanine aje hirya yeje kandi ufise abandi baririmbye wamye ukunda before sivyo umuririmbye mumaze gusohokana mwaciye mu rukundo mukagendana yo barinde atabanga sha na mutipe wo muririmbye tumaze gusohokana oya gusa nyene bamwe turashaka guhurira mu masho tukifotoza tukaryohewe nyene tu ubu nk'akarorero haje umuririmbyi akavuga ati jewe nagukunze si bose mani oya
hari abaririmbyi je nashaka kwemerera nk'akarorero muririmbyi wumva ati jewe unyu naho yondraga jega mana hago no mukuza y'ikofi generation nshasha samvuga umwe gusa kugira ntibababare oya bavuga naho uvuga batatu nta kibazo ha ugufata none je Arvin ntabwo yondraga ndamwemerera ubundi wa mbere uyo kandi waza kuvuga n'ico wahora ya ngira mbandanyiriza ko Arvin arakunda abakobwa benshi nosanga nafusha umutima wavyimbye n'ico umuhore ubundi tugere batatu gusa batatu kandi uvyihanganire batatu Kiriko nanda musomba ntago byokunda Kiriko ubusumvye uburebure n'ukuri kw'Imana niyo couple niyo toka na rukundo ruba ruhari yo couple niyo toka Nigikuri aho na diwana tubafatanye na ujya wewe nkunda no kumitwa nyangufi sishora niba ari nyangufi Kirgaja kuririmba ngo ndigito ngo ngamango muto sindigito gusa couple neza Kiriko Dega je sindamwanyira kuri ubu ntaririmba neza none umuhora taye umuhora iki ntabwo umuhora ubu ni mubi beze gute ntabwo ari mubi gusa couple ntabwo yotoka bavuze ni babiri basi shaka kumusoma bien ashobora ndagufukama ntabwo namusoma nkuko ndabishaka urumva ko byo bikibaza ariko mera ni wewe ni direct uje ni direct ya nini naso nakabikiyo tubategurira ubugeni tubahuze tubategurira ubugeni muri vuba tuje so nasi da smile rero ibintu byo tuko turakuraba uracari muto sivyo umuntu watari kiniki kwanze cyambere tatouage ivuze iki kuri nasi da smile twaturaba sima tatouage atatu niyo mbona tuza turagenda dusigurire imwe nitutasanga harimo ya melanini boy uzobumubesha iya melanini irahari uraza hani iyo ngayisigura uraza hani iri ya melanini no banerura kuri kamera ntago no ikwereka je ndamufana mani kandi namukunda bigeze aboro haraho gusa kimya acha baza kwanyeka bendo iyo ngaha rero iyo ngaha isigwe inyibutsa papa wanje wero ngaha yanditse ko Nasi da smile hama my daddy I miss you every day I like to see you Kwaiti umuvyeyi wawe aracariho ntakiri ntabwo akiriho gusa niyo mpamvu navuze ati iyi tatouage izokomeye imunyibutsa gushika iyo ngaha nayo ndo ngaha nyene famille man family kwe bisigaho nzokunda umuryango wanje none okay iyo ngaha kwanza ava yuko usubira kukubaza iyo ngaha ini classique inyenyeri hama clé de sol bisigura yuko inyenyeri y'umuziki kwisi hose iyo umuvyeyi wawe abonye amatatuaje ari kuri wewe avyakira gute tatouage ya mbere kweri yarababaye barakwakira babonye kuntu irekura kuntu meze barakwakira canke birababangamira bibabangamira bibagira na muri famille jewe sindaba birabasha ndeko jata muntu mwazanyegera ngo uramaze guhura ariko na challenge nkizo nyakavuga ata uje mwana yarananiranye gusa je ntanije mu banyumvako kandi baranashaka no kumpamagara ngo tuyagejeke iki tuyage tatouage gusa nyene tatouage ya mbere mamere yawe yaramubabaje byaramubabaje gusa nyene arihangana none woshugira ne gashaka gutoca wiyahura narigeze kubona ikiganiro wakoze uvuga ko abagore mutwara abagabo babo kubera gusamara jari ibintu nk'ivyo ijya mu canke gukora content nkazijya nabona ko bishobora kukubangamira mu buzima bwa misi yose canke uri decide vuga ati je ntaribe bimbangamira gute sindi tayari gishika cyose
ndashobora kubura umugabo ndashobora kugira iki wapi nta mugabo nobura umugabo ubura kuko Imana yararemeye ikigore yakiremeye ikigabo cyacu niyo mpamvu n'ubu naho yo bari hehe cyo usanga ni wowe nyene twicaranye ngaha ntawo bimenye Imana yaguteguriye ni wazotsa ni wazotsa Imana itamuguteguriye doca fukama wihangane fuka musenge okay dusure muri industry gato hari abaririmbyi bakora base kugira ngo bavugwe cyane kijya kintu wewe uragishigikiye gukora base umuntu akigirisha ngo yabaye niki atari ivyo kugira avugwe kijya kintu wewe ni waje muri industry ni batangura kuririmba ugatangura gukora umuziki kijya kintu uzogikoresha Yesu kaba bikoresha bo bahanura iki je bijya sino bikoresha je nzokore igikorwa cy'amaboko yiwanje urumva nyene ni yaranje uburyo bwose sinoca mvuga ati ngo hari ibintu bashaka kuvuga ngo nakangwe yabaye iki niki ya bijya bi ngo yapfuye nengo usanga yaciye bazinuka yapfuye na bijya bintu newe bivuga kwiki bijya riske nivyo kora igikorwa babone igikorwa wowe ufise igikorwa cyawe babone aho kigeze niko kugirana bazokumenya natabikorwa uzane wizanisha ibintu ngo ukeye ibintu vya hato na hato ngo kugira ngo bakumenye ka gusa nivyo nyene arige bishaka kuzamura gusa natagikorwa ufise atagikorwa ufise n'ikibazo kandi urumva bimanikiye gitonye abakobwa barakunda iyo baje muri industry barakunda kubangamirwa basanga benshi bavyaye basanga benshi batwaye amada ivyo bintu gute kuri wewe ntabwo babigutera kubona avuga ati yewe umuziki ngira ninjiremwo je ntabwo bamaze kukomereka canke ibigo bikubaye ko ni je ntabwo babyontera kandi naho ndabyipfuje nagusa naho byo wabishitse ntago nuhagaritse umuziki kubera iki ubona vyaye impano yanje izogoma ibandanye kora sha none amezi 9 ntabahora amara amezi 9 batarasohora indirimbo nimwe ushaka kuyarindira agahera hama ugashyira umwana ngaho bashaka mu gikorwa cawe se niko ntavyipfuje hari ingeso wari bavuga ngo iyo ugiye muri studio uramaze kuja muri studio na rimwe ndamaze muri studio baravuga ngo umu journaliste aragusaba kuryamana mu DJ akagusaba kuryamana mu promoter uko nyene ivyo bintu uramaze guhura navyo muri career yawe jewe hamwe nakubwiye indirimbo yanje ya mbere bariye niko najanye no muntu nyene supportinga nyene yafasha ahandi naho nagiye kwinjiriza umutipe araha amajwi umva sije umva kugwa n'icari ciwanje nagiye kwinjiriza amajwi umva wonsaba gute twe twavuganye ko nuwo nje kwinjiriza amajwi ari we yagize ne yamaye amafaranga yes nice uravuze ko naho twari natakibazo kandi rero nyimba ufise sportegereza gushika kuko bazoguprofita sinavyifuje gusa we bibaye nta kibazo bibaye umuntu akagusaba akavuga ati je ujya kugira nakurira umuziki wanzuma uri tayari Jenzo koresha inoti yiwanje mva nayibaye ivyo zokwivuganira nawe ndani oya avuga ati jewe ndakugira promotion ndakurira kira kitu ndaba manager wawe ariko twese no gufashanya kugira twese tuzamuke aguhaye no turi tayari nawe kumuhivyi wawe uri tayari nuwe mukobwa muri industry umuravya vuga ati jewe umuntu ntabwo bayonka yontera naho noza hirya yeje mu muziki nditari kumucako je umuntu atanore bwo banje mu muziki aba muni afleha ntabwo bakerina ntabwo bagutera abo ntabwo urabarenze urabarenze barenze gute kwitaye byose kiretse no kuririmba kiretse hit bafise gusa nawe uzoyironka nayiro nkurumva ko ndoba ndabariye bose byose ni bukebuke byose ni bukebuke okay avaye ko turangiza ashaka utange impanuro imwe ku baririmbyi bo mu Burundi imwe ku makosa bakora cyangwa ku vyiza bakora cambe na mbere sinkunda vraiment abaririmbyi bacanamo si ko afite na mabifu
yeah uzi ko uri umuririmbyi wo mu Burundi, uzi ko nawe uririmba uvuga ati ndirimba mu Burundi, wibuka aho wavuye kwanza, wongere urabe naho ugeze ubu. Si ngombwa ucuba umuhatari iki, bisaba byose mukoresha urukundo, ukunda umuririmbyi nkawe, siko mwese mufashanye, twebwe natwe abana two turaza ubu bashasha, tubona urukundo rw'uwanyu, tubona urukundo ruri mu muziki rwarigo. Hama n'abandi batarabishikamwo, batarumva yuko boshobora kuririmba, bari gusa bifitiye impano, iyo mpano yabo ntibazoyigumye bayigumye, bazoyigaragaze. Ko kugaragaza ico uri co biraryoshe, kugaragaza impano yiwawe ufise muri wewe biraryoshe cyane, kuko ntubuze aho izogushikana. Hari uzosanga muri iyo mpano yawe nyene Imana avuze ati je uyu mwana iki nazoba igihangange, iki niki ashike kure, ndamuteretsemo impano yo kuririmba. Usanga ko yirukira mu badanseri, ko yirukira mu bundi buzi iki niki, kumbe ya mpano yiwe ariko aragirana, ariko arayinyegeza ikiyizane. Rondera abato bato nyene ugendera zamuka, rondera n'abakuze bagukuriye muri ivyo, hama bagufashe. Sino ndaguhanuye yuko ufise iyo mpano ntato bari y'uburirimbyi, ufite n'indi mpano uzoze wegere abantu, ko nanje iyo navyigumiza n'ubusi noba ndi ngaha. Yeah, hari abantu bariko baradukurikirana ngaha babakire twuba twemera, ashobora kuba ariko araturaba, ashobora kuba arakuraba, ashobora kuvuga ati ujye mwana arafise impano yo kuririmba. Umuntu akeneye gufasha Nancy Da Smile mu muga wiwe canke mu mpano yiwe, bimeze gute? Imiryango imeze gute? Yocahe bimeze gute? Imiryango irugure, kuko nta muntu ufise afasha jewe, utwo nyene nishoboje two nkora. Uko ngana ni kuko umugabo yiyagahanza n'umugore usike twiyagaho duhamvya. Nyene byo byiza unaronse n'umuntu agusapotinga, umuntu agufasha. Yocahe bimeze gute? Nyimba ufise urubuga yo kurondera kurashobora kuruvuga cyangwa uritare gutanga inimero? Byose ntaribi kuri Facebook na Sida Smile, kuri page nuko nyene na Sida Smile, Instagram na Sida Smile, simpindura jewe izina hose nuko nyene. Hama nta nimero yiwanje ni 66 68 10 63. Hama karojise ukandika ko Nancy. Aho urarose umugabo. Uko bibabiri. Nancy tugushimire cyane ko wana washoboye kongera kutwitaba ukadutera iteka mu bwami bwa Link Arena hano. Byari by'agaciro kwakira umwana nka wewe, umwana mataye nka wewe. Guys, umwana ararenze. Umwana ararenze fo. You ubonye ukuntu umeze, uhora bituma ukishima ukijyagagura. Cyambare ko ndimwiza ndishima gatonya. Pana kenshi ariko ngo sarisi, so muri je nyene ndumva umenga ukabivibra ukumva kuri mwiza. Ndashaka kuyibona muri iyi misi nkamugati. Je muri iyi misi burya. Wagaze neza. Nabaye umuntu wundi muntu. Sikesa neza ngasanga ntango kwigarisha mu ibarabara ukamenga. Ujuragara, usanzwe ugara? Kugara FT ni ku mwanya wavyo. Ni umuntu ntagara imisi yose. Ariko birabishika ukagara. Hari ahantu ushika bigasaba kuko ukoresha showbiz, n'ibintu ushika bigasaba gukoresha showbiz. Ikindi gihe tutavuze na Sida Smile asanzwe agira karaoke. Sibyo? Ugira karaoke n'ubura cayigira? Iyo ntago no bihe ibintu byo kuririmba. Okay. Ngo ntitwovuga aho girira kuko ntibaturishe, so nitwagutumira uzogaruka? Nakibazo. Ni ibihe bintu tutavuze ushobora kuvuga? Ibintu tutavuze cyangwa tutakubajije. Hari ivyo? Niwambajije igikorwa canje aho kigeze. Cyo gusohora indirimbo kivuge rero kibaye. Guys, igikorwa canje nyene kiracari mu gikoni bakora gikaranga. Umusuri n'izina kizoja ahagaragara ko nta kwezi gusigaye canke
n'icyaza tukakizokibereka ngaha kuri Link Green Alo zokibereka indirimbo izobiryoshe cyane nyene ndabyize bazoyinkorera neza nta gapera canke ntarage uca utangura kuyihimba utarayumva. So guys, turabashimiye cyane mwebwe mwese muriko muradukurikirana kuri Link Green Alo TV, abari mu Burundi hanze y'u Burundi, ciao ciao, turabakunda cyane, mubandanye mugira partage. Iyo ugize partage utuma abagenzi bawe babona ikiganiro tuba twakoze, ukagira like, ukagira na commentaire, siko none? Yeah, tuzosubira.